mugira mwumvirize ikiganiro cy'ibikorwa bya papa byo gukwiza hose inkuru nziza ku isi yose. Kino kiganiro mugikurikira kuri Radio Maria Burundi. Kaze mukurikira ikiganiro cyo kuri uno munsi. Mwiriwe canke mwaramutse mwebwe mwese bakunze imisamirizo mu byacu Bikira Mariya ijwi ry'Imana iwanyu ijwi ry'Imana iwacu. Turayikaze muri kino kiganiro cy'ibikorwa bya Papa cyo kunesha hose inkuru nziza Yezu Kristo cuno munsi, aho turi kwigenekerezo rya 20 kwezi kwa kabiri mwaka wa 2021. Turayikaze rero mu kiganiro aho tuza kubashikiriza nko twayemeye mu kiganiro twaheruka ibijanye n'ihwaniro ryarimo inama n'umwiherero riheruka kubera hariya Muyaga, hari kuva igenekerezo rya 31 ukwezi kwa mbere kuno mwaka gushika igenekerezo rya ukuno kwezi kwa kabiri mu mwaka nyene dusanzwe turimo. Aho ni mu gice ca mbere ca kino kiganiro, mu gice ca kabiri tuza kubashikiriza bimwe mu bijanye nuko umunsi mpuzamakungu wahariwe abagwayi wahimbajwe. Turayikaze muri kino kiganiro cuno munsi, mwebwe muri komanda dukurikira muri ngaha mu Burundi, mwebwe mwese mudukurikira muri bihugu bibanye no mu bihugu vya kure, turayikaze mu kiganiro cuno munsi mwateguriwe kandi mugamushikirizo na jewe Joseph Nizigimana. Tudatevye twinjire mu idonido rya kino kiganiro. Tuhereye ku gice ca mbere, Patrice Batori Ngendabanyikwa umuyobozi ndemesha butumwa bw'ibikoro vya Papa byo kunesha hose inkuru nziza Yezu Kristo ngaha mu Burundi, aradushikiriza intumbero y'iryo hwaniro ndetse n'igituma bahisemo kiriya kibanza, akanatubwira ibihezwa bigakurikira inyuma y'iryo hwaniro. Ndabasaba mu mutege amatwi. Patrice Batori Ngendabanyikwa umuyobozi ndemesha butumwa ibikorwa bya Papa byo kunesha hose inkuru nziza Yezu Kristo ngaha mu Burundi, mwiriwe neza. Mwiriwe cyane. Mwarateguye ihwaniro ry'abagize ibiro ndemesha butumwa ibikorwa bya Papa byo kwiza hose inkuru nziza Yezu Kristo, abanyamabanga b'ivyo bikorwa ku rwego rw'igihugu, abayobozi b'ivyo bikorwa mu madiyoseze yose agize Eklezia y'u Burundi n'abo bafashanya ubutumwa. Mbega iryo hwaniro rihejeje kubera Muyaga, ihangiro ryaryo ryari ryari? Murakoze cyane kuma kano karyo kugira ngo mvuge ibijanye n'iri hwaniro ryabereye Muyaga. Ubwa mbere ihwaniro ryabereye Muyaga bwambere ryari ihwaniro risanzwe ryamuriwe mu kwezi kwa kabiri, ryotegurira hamwe ubutumwa bukoremesha igikorwa cyitiriwe Petero Mweranda mu ubutumwa turangura mu kwezi kw'indwi n'ukumunani. Ariko uyu mwaka icayemo gishasha nuko impande gutegura ubwo butumwa bw'ukwezi kw'indwi n'ukumunani twafashe iminsi ibiri ya mbere twanategura ubutumwa bw'imikangara y'Imana muri uko tuko turinjira muri iyo yubile imyaka 50 zohimbaza mwaka wa 2025. Tategura ibikorwa bikuru kuzorangurwa mu runani ku basaseredoti n'abihebeye Imana amenyesha inkuru nziza yuko turatanguza ngaho iwacu i Burundi. Turategura kandi ibikorwa bikuru kuzorangurwa ni ibikorwa cyo kwiza hose ukwemera, tukaba duhimbaza cyane mu kwezi kw'icumi. Mpande y'ivyo rero ibikorwa twako turategura tugira n'amafungo y'iminsi 3 tuzirikana itorwa ryacu ryo kumenyesha inkuru nziza, twifuza ko twokwinjira ubwa mbere muri iyo imikangara y'Imana kugira ngo izo nguvu n'inkomezi z'Imana zituma dufasha imikangara y'Imana indemesha mu kwitegura urwo rubanza rudasanzwe kuri myaka 50 imikangara y'Imana imaze itanguye mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Murakoze. Mwahisemo ko ribera Muyaga bifite isiguri yaho mu butumwa bukomeje hose inkuru nziza ya Yezu Kristo. Ko twahisemo ko ribera Muyaga ko twapfundikiye mu nama nyene yabaye mu kwezi kw'icumi na rimwe, twifuje uja mu iparuwasi ya mbere aho missionari ba mbere bashikiye, novuga ntibashikiye uburyo bugaragara kuko bari bahereye mu Misugi. Hanyuma tuja muri iparuwasi ya mbere y'Muyaga, tuja kandi ku kirimba cy'umushamwe Mweranda Yezu cyo kuburuhukira ya altare ya mbere. Twifuza rero ko natwe nk'abarangwa bucyo kumeje inkuru nziza twoja mu makanda ya missionari, tugasema umutima wo kwitanga tubigana kugira ngo inkuru nziza ishikire abantu bose, haba ngaho iwacu i Burundi be no ku isi yose, tugasaba ngoga zo kwitanga kuko nabo bitanze bitangira abarundi bene wacu ngo baronke uko rukiza. Murakoze. Mufatiye uko mwari mwifuje ko iryo hwaniro ryogenda, mubona ryagenze gute? Ihwaniro ryacu ryagenze neza cyane gose, ko twasanze iparuwasi ya Muyaga bari batwiteguye cyane. Mbere Patiri twatubwiye ko yarabwiye abakristo bogira neza n'iminsi 9 bitegura iryo hwaniro, badusabira ngo iryo hwaniro rizogende neza. Cyo gituma iryo hwaniro mu neza yaryo vyaye bikorwa vya bisabisho y'abana y'amafungo vyagenze neza cyane gose. Bene agashingura cumi Imana yaduhaye twiteze, twasanze iryo hwaniro ryacu rihura n'uwa gatanu wa mbere mu kwezi,
hamwe usanga abakristo bavuye mu madiyoseze atandukanye bakoraniye muyaga baje gushimira umushamwenda wa Yesu. Barabona ko hariho abihebeye Imana, abasaseredoti, abakristo bavuye Ingozi, bavuye Bujumbura, bavuye Gitega, bavuye mu yandi maparuwasi yo mu gihugu cyacu cy'u Burundi, baje gusaba umushamwenda wa Yesu, umutima w'urukundo, umutima w'umuvukano, umutima wo kwitanga. Tacyo tubanga n'akarere kadasanzwe ko gusubira kunuka mu butumwa muri iyo nkuka y'imisa navuga ntiyicese. Turahimbagwa cyane kubona tugize umurimo wo kunuka mu butumwa turi kumwe n'abakristo benshi kandi badusabira uko bukeye ko bwije. Urumva rero byagenze neza, nubwo n'Imana yaduhaye agashingura cyo mukaryohe cyane rwose. Murakoze. Inyuma y'irihwaniro n'ijambo ryahe mubwira abariko baratwumviriza bose mufatiye ku byo mwihweje n'ibyo mwafunditse muri iryo hwaniro? Dufatiye ku byo twihweje niyo twafunze mu iryo hwaniro, nuko nobwira abakristo b'u Burundi ko hageze ko tumenyesha inkuru nziza ngaho iwacu no mu makungu. Tukabona ukuntu abamisiyonari baje ngaho iwacu ubwa mbere barushe, bashonje, bishwe, bagowe cyane rwose, ariko bahaguma batsimbatariye kw'ibanga ryabazanye kuko bakunda Imana, bakunda n'abantu, abarundi bene wacu bari baciwiza mu ry'Imana. Ntabwo ko abakristo bona uwakigora misiyonari bagize mu kuza ngaho iwacu i Burundi, rero tugafasha ko tugasaba misiyonari mbe twanuka n'abana bacu mu yandi makungu, kuko ekeziye Burundi ikweshika mu bigero byo gutanga abamisiyonari mu yandi makungu, ha muri Afrika, muri Aziya, muri Amerika, muri Oceania, Iburaya, eka n'ahandi hose bakeneye abamenyesha inkuru nziza. Murakoze. Patrice Salvatore Ngendabanyikwa, umuyobozi ndemesha butumwa bw'ibikorwa bya Papa byo kwiza hose inkuru nziza ya Yesu Kristo ngaha mu Burundi, ndabakengurukiye. Ndabakengurukiye cyane rwose. Twaganiriye kandi na Patiri Zakariya Igirukwayo mu muryango w'abakarume, aratubwira bikuru bijanye n'inyigisho yatanze muri uwo mwiherero muri iryo hwaniro nyene. Nawe nyene ndabasabe mu mutege amatwi. Patiri Zakariya Igirukwayo, mu misiyonari mu muryango w'abakarume, mumaze iminsi 3 muri ko murigisha mu mafungo abasanzwe bajeje gutumba ku mishaho inkuru za Yesu Kristo mu bikorwa bya Papa byo ku mishaho inkuru za Yesu Kristo ngaha mu Burundi, haba ku rwego rw'igihugu no ku rwego rw'amadiyoseze. Mwabahaye inyigisho ijanye no kubaho nk'umutumwa kwisuza inyigisho za Papa Francisco. Mbega bikuru tusanga muri izo nyigisho mwatanze n'ivyaha? Bikuru ni byinshi, ariko inyigisho natanze ishimikiye ku bintu bike cyane. Ubwa mbere ni ukwisunga Yesu Kristo, umutumwa wa data, kandi akaba ari we soko ry'ubutumwa muri Ekleziya, nk'uko tubisanga haba mu Njiri ya Matayo mu kigabane c'28 ku karongo k'18 gushika ku 20, haba mu Njiri ya Yohani, hamwe ku mugoroba w'umunsi w'izuka yabonekera abatumwa ati nimugire amahoro nk'uko data yantumye namwe ndabatumye, akabahuhira ko rero impemu abaha mutima mweranda azobaremesha mu butumwa. Ico ni cambere. Yesu Kristo soko ry'ubutumwa muri Ekleziya. Ubugira kabiri ni akanyamuneza k'umutumwa. Papa arabishimikira ko cane, ariko si bishasha. Akanyamuneza biri no mu bwuzure, biri no mu nyigisho z'abapapa bacu imbere yiwe, tunarabiririmba kuri Pasika. Ariko rero gushimikira ku kanyamuneza k'umutumwa, akanyamuneza kamwe gashingiye mu mutima, atari kunezerwa kanya, kuko agiye kumenyesha ko umuntu atari kiruhuri, Yesu Kristo ari muri we, agiye kumenyesha yuko umuntu atari wenyene, Yesu Kristo amufatanya n'Imana, akamufatanya na bene wabo, akamufatanya n'ivyaremwe byose, agaheza akamuha ubwo butumwa nawe ngo aze kubumenyesha abandi mu kanyamuneza. Iyo umuntu ataye ako kanyamuneza rero gashingiye ku gisabisho, gashingiye ku nkuru nziza, ntaheza ngo aronke inguvu zo kumenyesha inkuru nziza yivuye inyuma. Ikigira gatatu kwari kuraba ico Papa ashimikira ko yuko umuntu ari gusohoka akagenda agahambya abantu bose atanumwe avuyemo. Ico turaheza turakibandanya kugira ngo twumve neza ico Papa ashaka kutubwira, yuko ari gushikira n'abariya bahebwa ata muntu abegera, n'abariya baba kure, baba kure kubera biyigije kure y'Imana, baba bari kure koko kuko baba kure.
kure, ariko ico duca turakibandanya tukizirikana kugira ngo tubone yuko umuntu ari kubanza gusohoka ava kuri ivyo byose bimukikije bikazibira akaranga kiwe gushika ashikira ifiso ryiwe naryo ari ugushikira Imana imubamwo, agaheza agaca asubira gufata inzira rero ava ngaho asubira guhura n'abantu n'ibiremwa abibonana akaranga nk'uko Yezu Kristo wenyine ashira muri bo. Ico kivuyemo twarakibandanije tubona yuko umuntu naho yoba agira ati jewe ndirashingiye imizi ku karangamutima, umuntu amenyesha Imana afise byinshi biza bimugora canke imitego asanga mu buzima. Iyo mitego tukaba twabonye mikeyi cyane muyo Papa avuga, twabonye 5 gusa, nko guhororokerwa canke kutishimira akaranga kawe canke kugira uti twebwe abakirisu turabona kugira ngo umuntu aje ku muderi kubiharawe no kuterekana akaranga kiwe, ivyo byose tubona ari intambamyi. Ariko duca turabandanya tubona yuko izo ntambamyi ari ukuzirenga, nk'uko Papa bivuga, intambamyi sizo kugira ngo ntizibeho mu buzima canke zituzitira no kumenya ko umuntu ashobora kuzirengana. Tuzirengana rero cane cane twishimikije kubona yuko ivyo byose bitubana kunywana n'abandi, kugenderanira n'abandi, kugenderanira n'Imana, kijya bita mu gifaransa relation. Duca tuja kurondera rero isitso ry'uko kugenderanira n'abandi, kunywana n'abandi, dufashijwe n'urya mugani w'umunyasamariya w'ikigongwe. Mugabo urya munyasamariya w'ikigongwe tubona ko ari ishusho rya Yezu Kristo, kuko ari we yaje kumera nkatwe. Mu Kirundi tuvuga ngo jambo yigize umuntu, ariko twovuze yuko jambo yigize umubiri nkatwe. Uwo mubiri tubona ushobora kudufatanya n'abandi bantu ukaduhuza, ariko kandi ukaba ari umubiri ushobora gukanya, ukaba ari umubiri ushobora gusaza, ukaba ari umubiri ushobora kugwara. Ivyo byose rero tubonye yuko Yezu Kristo yaje agafata uwo mubiri, tumenya yuko abo tugiye kumenyesha tubabwira tuti ivyo muri mwo Imana yo nyene yaje irabifata, kuko yemeye nayo kuva mu bumana bwayo muri Yezu Kristo ikaza ikigira umuntu. Niho rero duca tubona itsitso ry'uko ugiye kumenyesha ijambo ry'Imana ahura n'umuntu wese amubonamwo iryo shusho rya Yezu Kristo, amubonamwo ikimugira umuntu, naho ari mu buntu bushobora gukomeretswa ni ibisebuzi, inyosha mbi n'ingorane zo ngaha ku isi. Duca tubona rero yuko ni wacu kuva muri Sudani gushika muri Afrika y'Epfo, ubwo buntu bose bavuga yuko ari bwo bukwereka umuntu akomeye kandi yigenza runtu, yikwije ubuntu n'ubushingantahe. Duheraho rero tubona ingene mu migenderanire abantu bose twababonamo ubuntu. Mbese turashimikira no kuri zijya komite z'ukunga ubumwe, turaraba n'ingene vyabaye muri Afrika y'Epfo, tubona natwe yuko byodufashe yuko haba mu butungane canke mu bindi bigenga biraba bitunganya imibano y'abantu twoshira imbere ubuntu. Aho niho twatangirije no munsi mu gusozera dukengurukiye Imana yuko ababijejwe baronse aka kanya bakatuzana no muri kino kibanza ceranda inkuru nziza yinjiriyemwo ngaha. Novuga nti si ugusigura kwanzanya, ahubwo naje kugira ngo nanje mvome hano, mvome mu bimenyetso nabonye abamenyesha Imana mu bikorwa vya Papa vyo kumenyesha Imana ngaha, bakikije umuco w'Abakristu bacanye agacanwa kabarurumbamwo gakomoka kuko kuri ca gishwarara ca Pasika. Novuga uno munsi bakaba baturungitse na jewe bandungitse mu butumwa, novuga yuko ahanini ntaje kwigisha ahubwo naje kuvoma. Murakoze. Mufatiye kuri ibyo byose nyamukuru
mutubwiye n'ijambo ry'ahamwe bwira abakristo abihebeye Imana n'abasaserdoti ndetse umuryango w'Eklezia Katolika y'u Burundi ku bijyanye n'ubutumwa bwo kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo cyane cyane kugira ngo umwe wese afashe ko butera imbere. Ego kumenyesha Imana kera bavuga ngo ni iby'abamisiyonari bavuye ahandi bakagenda, ariko kuva ku nama rukokoma ya Vatikano ya kabiri Eklezia yose nibwo butumwa ishinzwe kumenyesha ijambo ry'Imana kuva mu byo turimo tukagenda tugahambya abandi. Abarundi bose rero ababatijwe bose n'abatumwa, baba abasaserdoti, baba abubatse, baba abihebeye Imana ndetse n'abari mu migwi myinshi. Mugiye kubiraba mbere akarorero nafashe yuko ibyo atamugwe n'umwe w'abantu wovuga ngo twebwe ibyo ntibituraba. Nafashe akarorero Papa Francisco wenyine yaduhaye mu mashure kaminuza barashobora kuba abagendanyi ba Yesu b'abatumwa basohoka mu buzima bwabo bw'abanyeshuri n'abarimu ku buryo bwinshi. Abarundi bose rero babatijwe bumve yuko atawuba umugendanyi wa Yezu Kristo ngo areke kuba umutumwa, kuko akanyamuneza aba yakuye kuko Yezu Kristo bari kumwe ashaka kugasangira n'abandi atakigungana. Murakoze. Patiri Zakariya Igirukwayo mu misonari mu muryango w'abakarume ndabakengurukiye. Murakoze namwe kandi Imana ibandanye ihezagira ibikorwa byanyu.
bamwe kandi mu baje muri iryo hwaniro baratubwira ibyo bungutse n'ibigiye gukorwa inyuma y'iryo hwaniro. Reka ndabasabe nabo nyene mu batege amatwi. Patiri Niyonzima, umwigisha mu seminari nkuru y'Igitega, mukaba kandi muri umunyamabanga w'igikorwa ca Papa Citiriwe Petero Mweranda umutumwa ngaha muri Ecclesia y'u Burundi. Ni hwaniro ryariko rirabera ngaha muri paroisse ya Muyaga, niho mwari muri. Mbega ko musanzwe mujejwe gutunga kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristu, hari ico rino hwaniro ryaba ryabunguye? Mu by'ukuri iri hwaniro ryatwunguye ibitari bike twese. Ubwa mbere nuko twaje ku isoko, turi abamenyesha inkuru nziza, twaje ku isoko paruwasi mvyeyi ya Muyaga, aho abamisiyonari ba mbere bashikiye uyo muco w'inkuru nziza ugaheza ugashwara Uburundi bwose. Ubwa mbere rero nogira ntitwaje kuvoma muri paruwase ya mbere, tugahigwa duhishije kuko iyi paruwase yitiriwe Umushaha Mweranda wa Yezu. Twaje ku kirimba c'Umushaha wa Yezu, nka kumwe nyene Yohani umutumwa yegamika mutwe wiwe ku Mushaha Mweranda wa Yezu agaheza akavoma. Nogira nti natwe twaje kuvoma mw'isoko ry'ukuri Umushaha Mweranda wa Yezu. Ico nico ca mbere twungutse. Ubwa kabiri nuko uguhurira hamwe nk'umugwi w'abari mu bikorwa vya Papa bijejwe kumenyesha inkuru nziza, tugahurira hamwe twese, vyaratwubatse biraduha akaryo ko kwirimbura. Hanyuma mu byo twaganiriye twaragarutse cyane cyane ingene tworinganiza bwa butumwa ujanye cyane cyane n'igikorwa ca Petero Mweranda y'amezi abiri yo mucingira ngo ndaja kubigarukako, navyo nyene byaraduhaye akaryo ko kwiha intumbero imwe. Murakoze. Aho nyene muvuze ko mugaruka niho nashaka ndababaze ku bijanye n'ubwo butumwa bwa no mezi abiri ku kwezi kw'indwi n'ukwezi k'umunani, turashari mu nteguro ko ntiturayashikira. Mbega none mwoba mwafunditse ijambo ryahari rijanye n'ayo mezi? Mu by'ukuri si bishasha ugutegekanya no kurimbura indinganizo, gutegura indinganizo y'amezi yo muci ukw'indwi no k'umunani, kuko n'amezi yahariwe kwegeranya imfashanyo zo gushigikira abaseminari n'abanovise, zigaherekezwa n'igisabisho c'umuryango wose w'abakristo. None rero twarashoboye ubwa mbere na mbere kugira agatabu k'indinganizo kazoherekeza amaparuwase, imiryango n'imibano y'abakristo, bakisunga ako gatabo karimwo inyigisho, igisabisho giherekeza ubwo butumwa, ntikube nk'ukwegeranya gusa intererano zitunga umubiri, ariko cane cane ako gatabo turabona ko twagahaye intumbero yuko ubwo butumwa bwoherekezwa bwose n'igisabisho, kuko tuzirikana rya jambo ryo Mukama Yezu agira ati sabenye n'umurima arungike abakozi mu murima wiwe. None rero tugategera ko bwa mbere na mbere ari ugusabira ubwo butumwa, ari ugusaba umwongere mwiza kugira ngo arungike abakozi mu murima wiwe. Hanyuma rero tukagira n'iyo semo igira kabiri y'ukwegeranya ubutumwa bukorwa nogira n'ibindi biboneka nk'uburyo bw'amafaranga canke izindi ntererano, kugira ngo dushigikire abaseminari n'abanovisi bafise ico cifuzo co gushikiriza inkuru nziza. Si ivyo gusa, twarahejeje turashika no ku yindi ndinganizo, turumvikana turarabira hamwe ibyo tuzorangura, ibindi tuzorangura hambavu y'ico gikorwa cyo gutunganya ayo mezi abiri. Twararabiye hamwe n'ibindi tuzorangura kugira ngo igikorwa ca Petero Mweranda umutumwa gisimbatare cane cane mu maseminari, mu manovisiya no mu mashure. Murakoze. Mu kurindira yuko tugira muri ayo mezi, kumbere n'ico gitabo mwatekanije gishobore gushika mu maparuwase gishikire umuryango w'abakristo, ijambo mwabarabwira abariko baratwumviriza ni iryahe rijanye n'ubwo butumwa nyene tuba turitegurira bwo mu kwezi kw'indwi no mu kwezi k'umunani? Ijambo ni ryarindi twama tugaruka ko ubwa mbere nuko uwabatijwe wese atangura agategera ko ari umutumwa, kuko uwabatijwe agakomezwa muri Mutima Mweranda adategereye icyo Umukama muhamagarira, murumva yuko ubwo butumwa butohava ngo butere imbere. Ikigira kabiri nukuba turasaba abakristo bose bumve ko ubwo butumwa butwerekeye twese, ubutumwa bwo gushigikira abaseminari bacu, abanovisi bacu, n'ubutumwa buturaba twese. Ubwa mbere rero mu bisabisho byose bagira ntibigere bibagira na rimwe gusabira igikorwa cyo kumenyesha inkuru nziza. Hanyuma nkasaba mbere rero yuko umwe wese yoboneraho kumviriza neza mu mutima wiwe iyo Mana idodora, ikadodora ku mutima w'ugwaruka, ikadodora mu ngo no mu miryango, ntihagire ubera intambamyi uwundi, ntihagire utumva ijwi ry'Umukama, kuko inkuru nziza ibwirizwa kuguma itera imbere. Mu byo twategekanije nariko ndavuga, hariho ishapure y'abamisiyonari tuzohava tugashikana mu mashure, mu maseminari no mu manovisiya, kugira ngo kibe ikigwanisho ca mbere cyo gushigikira
kwakira ubwo butumwa. None rero abatari bake baramaze kumenya iyo shapeli y'abamisiyonari tuvuga dusabira ya migabane itandukanye y'isi kugira ngo imurikirwe n'umuco w'inkuru nziza. No muri ubwo butumwa rero bw'amezi y'ukwindwi no k'umunani abakristu mu gashapuri kabo ndazi yuko bavuga ishapure akatari gake boza baribuka abamisiyonari bacu. Ngira ngo ejo bundi tuzotangura kuja mu maseminari makuru n'amaseminari matoyi n'amanovisiya kugira ngo dushikaneyo imigwi yo kumenyesha inkuru nziza kugira ngo abaseminari bacu n'abanovise nabo bakurane uyo mutima w'ubumisiyonari wo kuja kumenyesha inkuru nziza. Murakoze Patiri Lucien Niyonzima umwigisha mu seminari nkuru y'Igitega mukaba n'umunyamabanga w'igikorwa ca Papa Citiriwe Petero Mweranda umutuma ngaha mu Burundi. Ndabakengurukiye. Nanje ndabakengurukiye, murakoze, Imana ibahezagire. Amen. Bakristume ingo tujamwe tugira urunani dushigikira abamisiyonari bitaga ijoro n'umutaga mu kumenyesha inkuru nziza. Mushinga naye Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mu biro ndemeshabutumwa bw'ibikorwa bya Papa byo kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo muri diocese ya Rutana. Namwebwe muvuye mu nama yakurikiwe n'umwiherero w'iminsi 3 aha imuyaga. Mbega mwebwe mw'iryo hwaniro cyane cyane mu mwiherero mwungutiki? Murakoze cyane kumbaza ikibazo c'ico nungutse mu mwiherero twagiriye hano imuyaga, ariko nagira nsubira inyuma gatoyi. Sico nungutse gusa muri kino kiringo c'ihwaniro kigizwe n'igice ca kabiri c'umwiherero. Reka nsubira inyuma gatoyi ku bijanye n'ubumenyi twaronse igihe batugirisha inama baduha inyigisho y'ingene tugiye gutunganya ubutumwa dusanzwe twarashinzwe mu butumwa bw'ibikorwa bya Papa byo kumenyesha inkuru nziza Yezu Kristo ku isi yose. Twaraharonkeye rero ubumenyi bufatiye ku gikorwa kimwe kimwe caba igikorwa ca Papa c'imikangara y'Imana, igikorwa ca Papa citiriwe Petero Mweranda umutumwa, igikorwa ca Papa co kumenyesha hose inkuru nziza, ndetse n'igikorwa c'urunani rw'abasaseredoti abahebeye Imana n'abarayike. Ahanini rero igikorwa ca Papa c'imikangara y'Imana arico nsanzwe ndi umunyamabanga muri diocese ya Rutana, twarabonye ingene totegura yubile y'imyaka 50 ubwo butumwa bushitse ngaha mu Burundi. Turiga rero kizokorwa kimwe kimwe dufatiye ku civugo c'umwaka w'ubutumwa umwe muri iyo myaka 5. Twaratanguye turi mu mwaka wa mbere muri iyo myaka 5, hanyuma rero turavyiga. Narungutse ubumenyi butari buke ari nabwo nzo kwifashisha muri ubwo butumwa ngiyemo. Ku kibazo rero mwari mumbajije kijanye n'ico nungutse mu mwiherero, narungutse ibitari bike. Yemwe muri paruwasi ya Muyaga nahora ndayumva nari bwahashike, nkihashitse naratangariye ndavye ingene hubatswe ibintu bitari bike biraranga ivyiza abahashika bahakura. Narabonye isengero yubatse mu nsago zitatu, urusago rwa Musa, rwa Yesu no rwa Eliya. Ndabona ishusho y'umushaha wa Yesu hejuru ku musozi, ishusho ya Bikira Mariya. Ndaduga ndabona umusaraba. Mu nyuma umusaseredoti asanzwe ari patiri mukuru wa paruwasi Muyaga ari waraba n'iki kirimba yaradusiguriye ibitari bike kujanye n'igice kimwe kimwe, kibanza kimwe kimwe. Ndumva ko umutima wanje uzuye akanyamuneza. Niho rero tumaze kuja mu nyigisho nyezina twafashijwe na Patiri Zakariya ari mu muryango w'abakarume. Narumvise ko mpimbawe, ndumva ico arico kuba umutumwa. Ndumva ko hari igihe tuba bantamagara mu mvugo yakoresheje ngerageje gusigura, avuze ko hari igihe tuba dufise umubiri umeze nk'uwononekaye muga twitwikirije ishuka ya Yezu Kristo. Niho rero nazirikanye intege nke zacu, ndazirikana ko umumisionari yokwama yitura umukama, akama yiyambaza umukama, akama yiyambaza ikigongo ciwe kugira ngo yamaronka ingoga mu butumwa bwiwe bwo gukwiza hose iyo nkuru nziza Yezu Kristo. Murakoze. Mwebwe inyuma y'aya mapfungo n'inama mwumva mugiye gukora iki gishasha mu butumwa musanzwe mujeje? Urakoze cyane. Kuko nari mpejeje kuvuga ko nahakuye ingoga, nkakura umuco. Murumva ko ntaheza ngo shike nicara ngo ndeke kwiragiza uwo muco nanje naronse. Mu gusozera ayo mapfungo twararonse umugigwaho baducaniye urumuri, baradomeka itara rya Pasika, maze umwe wese mubara ayo mapfungo
afashe iryo tara aragira ico yiyemeje agiye gukora muri ubu butumwa nk'uko nanje niyemeje kwiragiza urukiza rwa Yezu urukiza atahandi turukura atari kuri Yezu wenyene mukiza niyemeje aho nzoca ninashika muri diocese naje nserukira aho nzoca hose nzokoma nerekana urwo rukiza mubo tuzohura mpereye ahomba murakoze abandi bakristo mubabwiye ijambo ryahe kugira ngo bashobore nabo kubashigikira muri ubwo butumwa niyo ngendo nshasha yo kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo mwigiri. Murakoze cyane. Abandi bakristo ikintu ngiye kubabwira ni ukubabwira ko kumenyesha inkuru nziza ari ugukengurukira abamisiyonari baje kutumenyesha iryo jambo ry'Imana ubwa mbere, kuko mu gihe boba barabaronse iyo batisimo bagaca bicara ntibamenyesha iyo nkuru nziza ntiboba bashimiye abo baje kutwigisha ijambo ry'Imana ubwa mbere. Ariko rero mu gukenguruka ko nabo bamenye ijambo ry'Imana riciye ku bandi bamisiyonari bavuye kure bigoye bitanze baruha, nabo mu gukenguruka baheza bakamenyesha iyo nkuru nziza bahereye mu bo babana kumbure batarabatizwa canke abagenda bahororokerwa mu kwemera, gutyo muri ubwo bukengurutsi bwo gushima iyo batisimu baronse nabo bakamenyesha uwo mukiza. Ngico rero ico ngiye kubasaba kugira ngo dufashanye tukure hasi tuje ko inkuru nziza ikwire mu bantu bose. Murakoze mushinga ntahe Evariste Ndayishimiye, umunyamabanga mu biro ndemeshabutumwa bw'ibikorwa bya Papa byo kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo muri diyoseze ya Rutana. Ndabakengurukiye. Nanjye ndabakengurukiye cane. Umukristo umwe kandi mu bo twahuriye ngaho kirimba c'umusaha mweranda wa Yezu cimuyaga ku buruhukiro aratubwira uko yiyumva ndetse n'ico kurungikwa mu butumwa ko bari muri iryo hwaniro byamusigaranye mu mutima wiwe. Ndabasabe nawe nyene mu mutege amatwi. Nyabenda Godanse, mwari ko musengera ngaho kirimba ca buruhukiro muri Paruwasi Muyaga muri diocese ya Ruyigi. Mwebwe mbega musanzwe muri amwe no paruwasi? Oya, je sanzwe ndi muri Paruwasi Cankuzo, muga Paruwasi Cankuzo yavyaba ni Paruwasi Muyaga. Niyo Paruwasi mvyeyi ya Cankuzo. Ego, mwebwe uno musi gishasha mwabonye ni ca? Gishasha twabonye nuko aha twe twaje gushima twaraho muri korale yitiriwe Mwiranda Terezia Umwana Yezu no Master Herand. Twe twaje gushima ku myaka 3 tumaze turirimbira Imana. Kandi ikindi mbonye gishasha nuko hariho abapatiri bari bamaze igihe bari mu mafungo basozereye umunsi kandi baharonkeye ivyiza vyinshi. Yego twahaboneye ibyo tutari bwabone
cyane cyane baharonkeye zo kwigisha inkuru nziza bayikwiragize hose mbere ngo no mu bapagani bashikeye. Murakoze. Abo basaseredoti basanzwe bajeje ubutumwa bw'ibikorwa bya Papa byo kumenyesha hose inkuru za Yezu Kristo haba ku rwego rw'igihugu ku rwego rw'amadiyoseze agize Eklezia y'u Burundi nivyo bari bahejeje amafungo murasanga inkuka ya misa. Mbega ikimenyetso bagize cyo kubarungika mu butumwa wewe cakunguye iki mu butumwa bwawe bwa misi yose? Jewe ico byanyunguye nuko tugiye kubumvira ndetse tukabagamburukira mu bwo butumwa bagiye kuzoduha ubutumwa bagiye kwiza hose twumvise yuko bazoshika hose mu bihugu byose imbere ngo kwisi yose niko navyumvise. Aho rero urumva tuzohahezagirirwa, urumva isi yose bazohinduka, guhinduka kw'abapagani bavuze ko bazoshika niyo abapagani bari hose. Murakoze. Abandi bakristo kumbure batabonye ibintu byiza by'uno munsi mubahamagariye iki? Abakristo batabonye ibyiza byabaye uyu munsi tubahamagarira nabo kwemera Imana bakagamburukira nabo bapatiri ubutumwa bazobashikiriza ku byo bakuye ngahaye. Murakoze. Nyabenda Gaudence umukristo muri Paruwasi Cankuzo ni muri diocese ya Ruyigi duhenga kurimba ca buruhukiro muri Paruwasi ya Muyaga ndabakengurukiye. Murakoze namwe ndabakengurukiye cyane. Twinjira mu gice cya kabiri cya kino kiganiro aho tuza kubashikiriza ibijyanye n'umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abagwaye. Tubanza duhere muri diocese nkuru ya Bujumbura. Ororowe uwabatijwe wese yahawe ubukomezi bwo kumenyesha hose inkuru nziza ya Yesu Kristo. None rero jewe nawe tumenyeshe inkuru nziza.
mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abagwayi usanzwe uhimbazwa ku igenekerezo rya 11 Ruhuma buri mwaka kuri uyu wa Mungu igenekerezo rya 14 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2021 imikangara y'Imana yo muri Paruwase Mukiza Mweranda wo mu Nyakabiga muri Gisozi nkuru ya Bujumbura bagiye kuraba abagwayi mu kigo c'ababikira b'urukundo kiri mu Irohero. Muri urwo rugendo bahereye gufasha abakristo gusenga mu nkuka ya misa, bararimbira Imana muri iyo nkuka ya misa, hanyuma barateramisha abo bagwaye basozera bashikiriza agakemanyi bari babateguriye. Patiri mukuru wa Paruwase Mukiza Mweranda yo mu Nyakabiga, Patiri Desire Ntazimana, aratubwira akamaro beza bikagirira abana, akatubwira yuko beza bikabakomezamwo umutima no kumenyesha inkuru nziza kuko nkwemera gutegeza kurangukira mu bikorwa. Ndabasabe mu mutege amatwi. Patiri Desire Ntazimana, Patiri mukuru wa Paruwase Mukiza Mweranda yo mu Nyakabiga muri Gisozi nkuru ya Bujumbura, mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abagwayi abana bari mu butumwa bw'imikangara y'Imana ngaha muri Paruwase, mwabahaye uruhusha bagenda kuraba abagwayi mu kigo c'ababikira b'urukundo kiri mu Irohero ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Ubutumwa mubwo mubona bugira akamaro kahe mu bwo butumwa bw'imikangara y'Imana? Ego urakoze cyane nkuko wariko bivuga no munsi abana bacu bagize imikangara bagiye mu kigo c'ababikira urukundo, baragenda bagiye cyane guhimbaza umunsi mpuzamakungu hariwe abagwaye wahimbaje umunsi wa kane muga ntibashoboye kuronka akanya kubera bari mu mashuri, hanyuma baragenda kugira ngo bashobore kuraba abana bagwariye aho imbere n'abakuze bashobore kubaraba. Rero ico bisigura kuri abana ni wa mutima w'umissionnaire, kuko abana bariko barabandanya bategera yuko kumenyesha inkuru nziza bijana n'urukundo, kuko uwo weretse urukundo akubonamwo Yesu, akubonamwo Imana, bigeze bigasanga biriko bamufasha nawe nyene kwakira Imana mu buzima bwiwe. Niyo ntumbero rero abana bacu bagize urwo rugendo bakagenda muri ico gikorwa uno munsi. Abana bakoze igikorwa nk'ico mubona biheza bikagira akamaro akahe mu buzima bwa Paruwase? Uko no bivuga ubwa mbere nuko bitera iteka Paruwase, kuko abana bagiye barafise iparuwasi bakomotsemo basirikiye, biratanga izina ryiza kuri Paruwase yacu. Ariko kandi ikindi gikomeye cyane nuko abo bana n'abana ba Paruwase ejo bazokura bakora ubutumwa hano mu Paruwasi, mu nyuma ndetse bashobora no gushinga ingo zabo canke baje mu mihamagaro kwibera Imana abasaserdoti cyangwa ababikira. Nivyo ntibazoguma ngaha muri Paruwasi yacu aho bazoshobora kugenda hose, mugabo umutima wabo bazoguma bibuka bati ibi vyiza turiko turabamo turiko turaronka twabivomye tukiri mu mikangara muri Paruwasi Mukiza Mweranda. Tukabona rero ko ari ikintu ciza cyane kuko ubutumwa buriko burarera aba bana bo bakuza, bagakura mu mutima w'ubuntu, bagakura mu mutima ugukunda abandi, bagakura muri umwitwarariko wo kumenyesha Yesu biciye muri ivyo bikorwa vy'urukundo. Kuko uravye akanyamuneza abana bagenda batwaye n'akanyamuneza kandi imbere bahita bakagarukana, babona rwose ko baba bayobowe na mutima kandi bakabikora bumva ko mu gikorwa c'Imana. Ikintu dushima rwose tukaragishimira n'abavyeyi bafasha abana, kuko ico cyumviro nibo bakizanye cyatangwe mu mwaka uheze aho bari bagiye mu butumwa nk'ubu mu bitaro Prince de Jean Charles, kumva ko bagiye ahandi kandi ntibazane ko no mwaka uza bizobandanya uko gutyo abana bacu batera imbere. Kumwe mbere ijambo ry'Imana ritubwira ukwemera kwacu ni ukwemera k'umuvyumviro n'amajambo gusa cyangwa mu bisabisho gusa, ngo ukwemera kwacu guserukire mu bikorwa ko ukwemera nyakuri kuravyara urukundo mu mutima w'umuntu. Abo bavyeyi babafasha gutunganya ibikorwa nk'ivyo ndetse nabo bana nyene baheza bakabirangura. Ijambo mubabwiye no musi nijya ijambo mvugo bwa mbere ni ryo kubashimira cyane, ndabakengurukira kumenye tuvuga ko Ecclesia atari abasaserdoti gusa, Ecclesia n'abakristo kandi uko cyo cyumviro sijewe nakibabwiye, nta musaserdoti yakibabwiye, nibo baje barakishikiriza mu mwaka uheze. Abavyeyi bari kumwe n'abana hama turagishima turagikora, tubona byabaye byiza no mwaka nako twasubiriye. None rero ijambo mfise ni ryo kubakengurukira, ndabakeza, ndabateye intege nababwira nti neje nahegeye ejo mutima Mweranda niyagira ikindi kintu abongorera ntimutinye kugishikiriza umusaserdoti, kuko urashaka gusanga kiyo kirubaka Ecclesia, kiyo kirakomeza ubwami bw'Imana mu bantu, kandi kitavuye ku musinyi, kitavuye ku mupadiri, mugabo cavuye ku bakristo abavyeyi canke abana. Kuri ico gikorwa ciza abo bana bavuye gukora bafashijwe n'izo ndemesha zabo zibakurikirana buri munsi, abandi bakristo ngaha muri Paruwase
ndetse n'abatwumviriza bose ijambo mabwiye ni ryahe? Ijambo novuga ni ryuko iyo umuntu abonye icyiza yo gishima, hanyuma umuntu abonye akaroro keza bikagira nawe nyene ico bishobora kumubwira kujya tuvuga ati umuntu agirwa n'uwundi. Iyo ubonye umuntu ashoboye gukora ikintu cyiza bija mu nzira y'Imana arakubera inkoni wishimikiza, akakubera akarorero. Twoheza abandi bakristo, abandi bavyeyi bakaboneraho nabo nyene bakumva ko icyo gikorwa coshigikirwa ku ruhande rwabo, bakagira umutima wo kwitwararika abantu bagwaye, abantu bari mu bibazo, baba bakuze cyangwa abana, kuko birahuye rwose n'inkuru nziza. Yesu Kristo atubwira ati cyo muzogirira umwe muri abo bato bato ni jewe muzamukigiriye. Hano byari abakristo bandi n'amahirwe kubona baba bafise muri kwasi yacu abavyeyi n'abana bamaze gutembera mu mutima, byoheza nabo nyene bikabafasha kugira ngo batere imbere muri iyo nzira y'umutima w'urukundo, umutima wo kuremesha abamerewe nabi. Murakoze Patiri Desire Nazimana, Patiri mukuru Paruwasi Mukiza Mweranda mu Nyakabiga, ndabakengurukiye. Naje nyene ndabakengurukiye kuko umuhaye kano karyo kugira ngo nje gushikiriza ivyiza tubonye muri paruwasi yacu kugira bishobore gushikira n'abandi. Murakoze. Umwe muri abo bana twaganiriye nawe nyine aratubwira yuko bihimbaye, agahamagarira n'abandi bana kuza kugira ngo bifatikanye nabo muri ubwo butumwa. Majanga Queen Menika na Vina, umukangara w'Imana muri Paruwasi Mukiza Mweranda mu Nyakabiga, muvuye kuraba abagwayi hariya mu kigo c'ababikira b'urukundo mu Irohero. Ubu tumvuye kurangura, wewe wabwakiriye gute? Jewe nabwakiriye neza kubera twari mu mikangara kugira tumenyeshe inkuru nziza, abatarayimenya bayimenye. Igikorwa cyiza nkuko nawe uhejeje kubivuga, mbega abajya abandi bana mwaravye mubona nabo bavyakiriye gute? Bavyakiriye neza kandi batwakiriye neza kandi baryoheye cane. Abandi bana bataraza mu butumwa bw'imikangara y'Imana ko mumaze kuba mukora ibikorwa nk'ibi bihimbaye kandi n'abandi bikabahimbara na mugahimbagwa, mubahamagara iki? Tubamagira ko bahoza tugasangira ubutumwa hama tugaririmba kugira ngo murangure ubutumwa. Rero indemesha zibafasha kugira mutunganye ibikorwa neza, hakaba n'abavyeyi babarungika bakabahurusha muri ubwo butumwa. Iyo migwi ibiri y'abantu mu isafiki tubasabye ko badufasha kurangura ubutumwa neza bugatera imbere. Abavyeyi twabashimira kuko badurusha none bakaza bakadufasha. Abasaserdoti nabo nyene barabashigikira, bakabahezagira, bakabasabira muri ubwo butumwa muba mugiyemo canke mubuvuyemwo. Nabo ijambo mubasavye ni ryahe? Twasavye ko bakwama batwama imbere bagatwereka inzira, hama kandi twobashimira kuba batwitayeho imikangara y'Imana yo muri Paruwasi Saint-Sauveur. Umwe mu basanzwe bafasha abagwayi twaganiriye aratubwira yuko bakengurukiye cyane abo bana kuko icyo gikorwa mu gikorwa kidasanzwe cyo kwitanga ngo bakoze, agahamagarira abandi ba Kristo kugira ngo nabo bashobore gukora nk'uko, kuko ngo abakeneye gufashwa muri kino gihe ngo ni benshi. Nzambimana Jean Marie, musanzwe mufasha abagwayi ngaha mu kigo c'ababikira b'urukundo ngaha i Bujumbura. Abana b'imikangara y'Imana bo muri Paruwasi Mukiza Mweranda mu Nyakabiga baje kuraba abagwayi ngaha, bongera kandi baranabagemurira inyuma yuko basanga inkuka ya misa. Mbega n'ubwiho nk'ico mwacakiriye gute? Yego murakoze cyane, iki gikorwa twacakiriye neza cyane kuko hariho abantu benshi bababaye ntibaronke ababagarukirako, ariko bobo bagize umutima w'urukundo wo kwiyumvira yuko bogarukira ku basanzwe bagwariye muri kino kigo. Twebwe ku ruhande rwacu byatunezereje cyane kuko hariho abantu benshi muri kino gihe bakenewe kwitabwaho. Ego abo igikorwa bakoze ntabwo ari igikorwa cyoroshe kuko bagikoranye umutima wo kwitanga, kandi baje ari abana batoyi, baje ari umugwi. Ego badufashije no mu nkuka ya misa, batweretse urukundo badufitiye kandi bafitiye n'abagwayi. Ego ubwo rukundo rero nibwo beretse Imana, ntibatweretse twebwe abagwayi ariko bagweretse Imana yo bakorera muri bo. Abandi bana kumwe n'abandi ba Kristo muri rusangi, muravye abagwayi mufasha uko bameze, mwumva ijambo mubabwira ari iryahe canke mubasaba iki? Twabasaba ko bogira umutima wugurukiye abandi, bakagira umutima wo kubabarana n'abariko barababara, kuko nico gikorwa dutegerezwa nk'abakristo, nk'abantu bamaze kumenya Imana. Ico nosaba nuko abafise icyo botanga bogira icyo bafashishije abo bantu, kuko ntitubafise ngaha muri Rohero gusa, mukaja
Mujaga turafise abandi abasaza n'abandi bantu benshi bababaye no mu bindi bigo biri mu Burundi. Ico nosaba nuko abafise ico batanga nuko bogira ico baterereye kugira ngo bafashe Yezu ari muri bo. Murakoze Nzabimana Jean Marie ubufasha abagwayi ngaha mu kigo c'ababikira b'urukundo i Bujumbura mu Irohero ndabakengurukiye. Ego natwe turabakengurukiye cyane. Wafashije abana gutegura urwo rugendo ari mu ndemesha zabo akaba nadiserukira ngaho muri Paruwasi Mukiza Mweranda. Eveline Batungwa nayo nabo nyine agatubwiye ko bateguye urwo rugendo katubwira n'ico bimirije akanakengurukira abavyeyi n'ababafashije muri urwo rugendo. Batungwa nayo Eveline muserukira indemesha z'imikangara y'Imana muri Paruwasi Mukiza Mweranda mu Nyakabiga muvuye kuraba abagwayi mu kigo c'ababikira b'urukundo mu Irohero mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abagwayi wari usanzwe uhimbaza itariki 11 za kumwe kwezi kwa kabiri buri mwaka. Mbega urwo rugendo rw'ubutumwa mwarutunganije gute? Twebwe urwo rugendo ukuntu twarutunganije mu mwaka uheze niho twabitangura turaja muri Prince Regis, hanyuma umwaka umaze kurangira tugatangura uwundi mwaka. Bwa mbere tukabanza tukitegurira Epifaniya maze ko tuca mu mihana y'abakristo tukagenda tubashiriye akanyamuneza ka Noel kivuka rya Noel kare tukongera tukaba tubashiriye n'umuhezagira. Murabizi yuko hari igisabisho abana bavuga bashitse mu mihana y'abakristo baracumva ico gisabisho bakumva yuko twagiye kurondera imfashanyo hambavu y'uwo muhezagira tugiye kurondera imfashanyo kugira ngo tuzofashishe abandi bana bagowe bo kw'isi yose. Tugaheza rero natwe ngaho iwacu tukaca tubanza guhera mu bandi bana bo ngaho iwacu. Nuko twateguye urwo rugendo niho rero twaca twiyumvira tuti uno mwaka tuzoja mu kigo c'ababikira b'urukundo b'abakarikita muri ville aha muri diocese nkuru ya Bujumbura. Intego kuri uyu munsi wagera tukaca tugenda muri ico kigo c'ababikira b'urukundo twasangiye inkuka y'imisa n'abana. Ntitwasanze abana gusa, twasanze hari y'abapapa hari y'abamama n'abandi bana b'imiyabaga n'abana b'imicuko n'abandi bana baconka. Twasangiye inkuka y'imisa abana nabo nyene bararyoherwa baranezerwa cyane. Inyuma y'iki gikorwa c'ubutumwa mukoze ciza hari ibindi bikorwa musanzwe muriko murategura muzorangura ngaha muri Paruwasi Mukiza Mweranda imikangara y'Imana bafise ubutumwa bwinshi cyane kuko kenshi n'iyindi migwi y'abaririmbyi bahora babikorako bakabafasha kuririmba nk'ikuka z'imisa iyo bataronse akanya. Twebwe rero ngaha ubutumwa turabwamana ariko hariho ubwo dushira imbere cyane cyane abana barasenga bakabandanya bamenyesha inkuru nziza aho baba bari hose cyane cyane murazi yuko baba bari ku mashure canke bagataha muhira mu makartier yabo baraheza bakabandanya bamenyesha inkuru nziza. Ariko uyu mwaka imigambi dufise y'ubutumwa bwacu kandi tuzi yuko Imana idufashije buzoranguka neza. Twarakwije imyaka 10 turangurira ubutumwa ngaha muri Paruwasi Mukiza Mweranda, none turifuza yuko uno mwaka tuzohimbaza isabukuru y'iyo myaka 10 kugira ngo tumire abavyeyi babibarutse kandi twongere tutumire n'abadushigikira n'abadufasha bose kugira ngo baze kudufasha kwigina iyo sabukuru y'imyaka 10 tumaze turangurira ubutumwa muri Paruwasi Mukiza Mweranda. Abo bana mufasha muri ubwo butumwa bw'imikangara y'Imana hari abavyeyi baba barumikira hakaba n'urundi ruhande rw'abavyeyi batararumika abana babo mu mikangara y'Imana. Izo mpande zibiri zose ijambo mwozibwira n'ijya abo nohera ko gukengurukira cyane n'abavyeyi barungika abana b'imikangara y'Imana bakaza ngaha kuri Paruwasi. Abavyeyi turazi yuko badufasha no mu ndero yabo, indero y'Ukristo, indero runtu turazi neza ko badufasha kuko iyo bataba badufasha ntibaba barungika ngaha kuri Paruwasi. Hanyuma tukaca dutera kamo nabo abavyeyi batararungika abana babo ngo baze mu butumwa bw'imikangara y'Imana ko bahomba vyinshi kuko umwana aje mu mikangara y'Imana ahungukira vyinshi cyane. Icyambere aramenya kuririmba, aramenya gusoma ijambo ry'Imana, aramenya gutambira Imana, aramenya kwiyerekera Imana kandi akongera akaja no mu mugwi w'abakorezi. Ubwo butumwa bwose busanzwe burangura abana b'imikangara y'Imana. Nico gituma tubasavye ko abavyeyi batarabarungika ko bo nyaruka bakabarungika kugira ngo bafashanye n'abandi mu kumenyesha inkuru nziza ya Yesu Kristo. Hariho abasanzwe babafasha abasaserdoti n'abandi babashikira muri ubutumwa bwanyu nabo musoze ijambo mubabwira ni ryahe canke mubasabye kugira ngo ivyo muriko murategura mu butumwa muriko murategura ushobore kuzogenda neza. Abasaserdoti bacu nabo nyene turabakengurukira cyane, nibo batwama hafi mu butumwa. Tutari kumwe muri ubwo butumwa batatubaye hafi ubwo butumwa bw'imikangara y'Imana ntibworanguka kuko n'ubu nyene tuvuye muri iki gikorwa cy'urukundo
iyo batatuje imbere iyo bataturungika ntivyari gukunda ko tugenda rero turabashimiye cyane ukuntu bitwararika ubutumwa bw'imikangara y'Imana bakama baba hafi abo bana b'imikangara y'Imana kuko nk'abana b'imikangara y'Imana batabona umusaserdoti ari impande yabo ndazi neza ntiboryoherwa kandi n'ubwo ubutumwa baba bariko barakora ntibwotera buja imbere rero abasaserdoti n'ubu tubandanya tubasaba kugira ngo badushigikire mu butumwa bwose durangura kanatsinda nta na kimwe dukora tutakibacishijeko. Jine Batungwa nayo umuserukire ndemesha z'imikangara y'Imana muri Paruwasi Mukiza Mweranda mu Nyakabiga muri Diyoseze nkuru ya Bujumbura ndabakengurukiye. Natwe turabakengurukiye cyane murakoze. Saho nyine gusa umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abagwayi wahimbajwe muri Diyoseze Katolika ya Muyinga muri Paruwasi Katedrale ya Muyinga nyene uwo munsi mukuru ku itariki 11 warahimbajwe aho inyuma y'inkuka ya misa gusabira abagwayi bagiye kuraba abagwaye mu bitaro no muri Diyoseze ya Rwigi ku munsi w'Imana uheze igerekezo ya 14 uwo munsi mukuru naho nyene warahimbajwe aho naho nyene nyuma y'inkuka ya misa yaherejwe ku bitaro Rema biri mu Rwigi nyene bajije bakaja kuraba abagwayi ngaho nyene mu bitaro ibijanye n'uwo munsi mukuru mpuzamakungu w'abagwayi twisozere ku kiyago dushikizwa na Patiri Nestori niyo kindi bugisha amazi miseminari nkuru ku Kigama akaba kandi n'umunyamabanga w'igihugu cya Papa cyo kwiza hose ukwemera gisanzwe kirimo umugwi w'abagwayi bamenyesha hose inkuru nziza ya Yezu Kristo ntizoca bigarukira ngaho ngo bakora ubwo butumwa kuri uwo munsi igerekerezo rya 11 ruhuma honyene guhimbaza uwo munsi wahariwe abarwaye nikabe akaryo keza ko kumenyekanisha no gutanguza umurwi uremesha abarwayi mu kubamenyesha inkuru nziza kuba kandi akaryo keza ko kwigira inama yuko buri kwezi ho kwama haherezwa inkuka ya misa yo gusabira abarwayi no kuvuga ko buri kwezi hakaba umunsi wahariwe abarwayi byoba vyiza igihe boca bafata nk'igenekerezo rya 11 nyene rya buri kwezi igikorwa rero cyo gutunganya umugwi uremesha abarwaye mu kumenyesha inkuru nziza mu barwaye cego bwa mbere patiri mukuru nibatunganya uwo mugwi ubona ukabugizwe n'abakristu bahawe ububasha bwo gusangiza abakristu baserukira abaganga canke abaforoma indemesha z'imikangara y'Imana urwaruka rw'isi yose abamenyesha amana n'abandi bakristu basanzwe bitangira ubutumwa bwo gukwiza hose inkuru nziza mu ntango rero z'uyo mugwi patiri mukuru aheza agatanga intumbero yawo akerekana abagize uwo mugwi n'abagize umugwi w'abarwaye bamenyesha inkuru nziza abo nabo nabamugaye abageze mu zabukuru kubw'ububabare bwabo barifatanya na Yezu yababaye kugira ngo gutyo bifatanye nawe mu gucungura isi abo bantu baba mu bubabare bakaba mu bubabare babuhereza Yezu nibo cane cane bakabuye muri ekleziya agatima ko kwitanga abarwaye n'abantu bose bababaye barahamagariwe rero nabo nyene kurangura muri bo no mu buzima bwabo aya majambo ya Yezu avuga ngo genda mubwire Yohani ivyo mwabonye n'ivyo mwumvise impumyi zirabona abamugaye baratambuka abarwaye imibembe barakira abatumva barumva abapfuye barazuka inkuru nziza nayo iramenyeshwa aboro umugwi w'abarwaye bamenyesha inkuru nziza ushigikirwa n'uwundi mugwi umugwi w'abasuhuza abarwaye n'umugwi w'abagwaza iyo migwi rero irabaremesha kugira ngo bagumane umwizero mu kurangiza rero twagira dusabe uwa Kristo wese ngo ashigikire abarwayi afuma ashigikira n'umurwayi n'umwe wewe ubuto bishobora kuri iyo genekerezo ya 11 y'uku kwezi kwa kabiri aragerageza uku kwezi kwa kabiri ikuze kurangire ataco afashije abarwayi haba mu kubasuhuza haba kubasabira haba mu kubatabariza eka mbere no mu kubafasha mu byo bakenera byaba ibyo ku mutima canke ibyo ku mubiri nkengurukire abo bose batuganiririye nk'uko twabyumvise muri kino kiganiro kandi nkengurukire mwebwe mwese bakunze ibisanzwe mu byacu Bikira Mariya maramuteze amatwi kino kiganiro cy'ikorwa bya Papa byo kwiza hose inkuru nziza ya Yezu Kristo ndabikebanure ndabipfuriza kugira wa gatandatu mwiza jewe hanje Joseph Nizigimana nabateguriye nkaba nashikije kino kiganiro tuzosubira ku wa gatandatu za nkaho twatanguriye murakoze umukama abahezagiye
muhejeje kumviriza ikiganiro cy'ibikorwa bya papa byo gukwiza hose inkuru nziza ku isi yose mwagishikirijwe na Radio Maria Burundi naho ubutaha